turagarutse nyuma yo kumviriza ibihanishwa muracari kumwe na Ntwari Israel canke DJ Israel. Yes, of course, my name is Ami Pro, the MC. Turagarutse twakira umutumire yamaze gusika. Kevin, umeze neza? Yeah, umeze neza? Ameze fresh, umeze neza. Yes, karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Buja FM, karibu sana muri The Number One Soga Station in our country. Merci beaucoup. Uzi yuko Israel no munsi yajeje kunyemeza. Sinarinzi yuko uzi kuvuza gitari kwe. Kevin, ivyo ariko aravuza vyari ivyo. Cyane. Arabizi, ahubwo aransomye nzomugiranye byinshi. Gusa nuko kitavuga yafata gusa. Uzi yuko naze nuvuga ngo indirimbo iri muri la ewe. Nawe ucumbaza ati rani giki. Ikore mu gahogo kevetwo. Ikore mu gahogo tukumva. Ucurarange. Aha. Tuzohora twibuka imirimo yawe Mana, tuzohora twibuka ineza yawe. Nibaza yuko Israel reka twumvirize gata akaririmbo hama tugaruke kandi tumwakira ko yes ndumva hari akantu gato kabuze. Reka ce tugaruka tumwakire neza. Yitwa Kevin DUSHIME, ndirimbo yise narakubonye.
uko ubu bibona siko bisanga kuko kenshi dukunze gufatira ku bandi mu bindi bihugu mugasanga igihugu cacu siko cubatse nico usanga bitugora cyane ariko novuga ati si vyinshi vyagiye bitugora ariko hakuru dushimira Imana yego yes nuko reka tunagaruke ku ndirimbo narakubonye ko niyo ndirimbo iri hanze uno munsi niyo ndirimbo nshasha ya Kevin ibindi turamaze kubivugana akatari gake muri hit connection ariko reka tubanze twinjire muri promotion ndetse no kuganira byinshi kubijanye n'ino ndirimbo wise narakubonye kubera iki narakubonye wabonye nde wamubonye ryari wamubonye uri mu bihe bimeze gute gituma nanditse narakubonye cyane tunashoboye gutora iyo title ati narakubonye nabonye ubwiza bw'Imana haba nkitangura kwimvira bino bintu nakubwiye ko haraho nabona ko noshobora gushika mugabo ino sabe itarakunda ariko ntiducika intege kuko haro wanditse avuga ati ibi mfise uyu munsi nivyo nasaba Imana kare umunsi nivyo mfise umuvyo nasabye Imana kera nabifise ubu mbanje tuma navuze ati narakubonye hari byo naye nasabye bigenda nyene biragira ariko kugeza uyu mwanya bimwe ndiko ndabibona suba ko nari mu bihe bibi kuko ibihe bibi narabiciyemwo mu mwaka uheze navyiza ariko ndimo ntabwo nayanditse muri umwaka uheze nayanditse kera umva yo yari yakera ariko hariho tumwe nagiye ndongeramo bivanye n'ibihe twari turimo nyene ndibaza byinshi twarabiganiriye abakunzi ba hit connection namwe bagiye baravyumva ariko dushimira Imana yes ariko dushimira Imana n'indirimbo wasohoye mu buryo bwa live recording byari byoroshe na gato kuko live recording ni gikorwa cagutse bisaba ko haba mu kwitanga kudasanzwe bisaba ko haba mwo kwitanga kudasanzwe indirimbo irasohotse indirimbo iragiye hanze ku rubuga rwa YouTube rwa Kevin Dushime n'indirimbo imaze indwi igiye hanze feedback imeze gute uko abantu bakiriye indirimbo wavyakiriye gute ku ruhande rwawe ubwa mbere na mbere twageje kuganira na wewe rimwe indirimbo bwa mbere nayisohoye kambuka hawe nkuko twabivuganye nandimwe bitoroshe ndibaza nawe urabizi ariko cyari cyo gihe kugira ngo ngaragaze ico Imana yakoze ku buzima bwanje ngerageje kuraba byagiye bigaruka ku bw'iyo ndirimbo ni byinshi bimwe ni byiza ibindi navyo ni bitwongera intege hanini novuga ati ni neza Israel wamwumvise Kevin ati nibitwongera intege ariko hajya hari igihe umuntu ashobora guca mu bintu bibi ariko bikamukomeza yes indirimbo narakubonye iragiye hanze murumvise feedback kuri Kevin uko indirimbo yakiriwe nuko yavyakiriye ariko nubashaka kumenya uno munsi nyuma ya kino gikorwa narakubonye harakurikira iki kuri Kevin ibikorwa birabandanya gute kuri Kevin Dushime inyuma y'indirimbo narakubonye ibikorwa ni byinshi byo gukora biracariho ariko muri no mwanya ico novuga mu kwezi kwa kabiri ndatangura kwitegurira album nshasha dukeneye gushira ahabona umva ndatangura ivyo bikorwa nico gituma dusaba amasengesho tugasaba no n'agacumu kubumwe kugira ngo bize bigende neza mu mwaka umwe uri mu muziki urenga gato hari bwagere ko dusira hanze album novuga ati ntihari bwagere ariko hari naho hari hageze kuko tuyageje kuraba umuntu ashira album hanze bivanye n'igihe ariko bivana n'ihishuri bw'abafisi kugira ngo ashishikare umva kuko ukugumiza ibintu ubitindisha niko usanga donc bikubana byinshi ariko mu gihe ubifise biha abantu biha imitima kuko si ngombwa ngo ikintu ugifatira umwanya muremure kugira ngo bizogaragara ko wakoze album ariko mu gihe ndakunze kuraba kenshi ndakunda kuraba Israel Mbonyi n'umuntu ibintu vyiwe agerageza gukoresha umwanya
ariko bisaba ko mu gihe turiko turakora ibikorwa turimwo byo gukora ivy'ama album n'ibikini indirimbo bigiye bitandukanye, birasaba ko dukoresheje umwanya kuko umunsi washobora kuba uriho ejo ugasanga nturiho. Cane nico gituma novuga ati ntihari bwagere ahandi naho harageze. Yes, ku batabizi indirimbo za umuntu azikora niwe akora indirimbo za Israel Mbonyi, niwe yakoze ni Nasiri, ninde azikora kubera iki wahisemo uyo muhinyanyuzi? Numushinga nahe asanzwe yitwa Nicola w'umunyarwanda. Sinovuga ngo ni igiki none arahisemwo, ariko nashimye ko indirimbo narazahojise nga mu Burundi ndagira enregistrement nayikorewe na Ebenga muri SMS. Ebenga muri SMS niwe ashoboye ku recordinga hama projet aje ku recordinga ni kujya ashobora kwitwara muri South Africa ayitwara he, ariko je nimvire kwitwara mu Rwanda bivanye nibihe twari turimwo n'ubucuti twari dufitaniye na Nicola, kuko asanzwe ari mu mafamily atari ya hafi cyane, mugabo twageje donda usanga turi muri family, ariko arumva nyene ko nakoze kino kintu, kuko uravye ibe yakorera ko ba Israel Mbonyi niyo yankoreye ko ntaho bisa bihuriye. Yego yekure kurangaye mara yayinkoreye ko sinovuga ngo ni menshi cyangwa ni make, ariko n'amafaranga ari hagati na hagati. wayitwaye ari mu Rwanda kugira ngo akore mixage na mastering. Hano mu Burundi ntabwo barabikora ariko babikora neza cyane gose, babikora neza cyane gose, ariko bivana na inspiration office ku muntu. Hariho difference yo mu Rwanda niyo ngaho? Difference novuga ati iriho, kuko iri mieux gusumba handi ni he? Bivana n'abantu umuntu wari we wese kwiti cyo umuntu, ariko uvuze ashobora ati urukwavu remera ko rugira ante ko gwiruka. Yego yes, gato twumvirize ino ndirimbo narakubonye. Isaha 9:40 murazakurikirana urukino, ariko tukatubanze twumvirize ino ndirimbo narakubonye ya Kevin Dushime muri Hit Connection kuri Buza FM. Israel na Kevin habaye iki? Israel na Kevin ko mwakundanye cyane. Tuzahora twibuka
Umeze neza. turashima Imana. Twenzikiye twashimye keve. Amen, amen, amen. Yana nagoma ndagushimira ukuntu duhezagira. Merci beaucoup. Ego ariko ukuntu tuvyumva igikorwa kimeze neza uriko uratwibagiza ba bantu bahajya hakurya kuko uje mu mpwemu zidasanzwe. Reka ndagutera intege. Ego. Ndakugira ati Imana mushobora byose nayo ibandanye irambiye ibiganza mu bikorwa byawe natwe abafana bawe turakwemera. Urakoze. Homeboy. Connection. Yeye. Ndabafana. Turafanana. Sawa. Akanyama kahiye. Ari kumusasa n'igitigo n'umutima n'amapiko. Yewe. Israel. Namahoro. Uciye yugwa. Cyane. Yagira publicité. Sundi munyanye ku murongo wa telefone tumuzana. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Umeze gute? Sawa. Tuganira nande gabanya volume radio. Acceptere. Acceptere. Inde? Arsene. Arsene. Ya Arsene Mukanyoshi. Ego. Ego kevara tuhezagira cyane niyubaho. Murakoze cyane Seres. Uro mu kajiji. Ya. Umve Arani Israel yambwiye ngo azonzana. Nzakubwira umunsi. Urabona ya video? Ya video ari kurambwira ngo hari ahantu urahazi. Yarasirikiye. Oya. Iyo. Nakubwiye. Yarasirikiye. Uzi yuko Eh. abantu barenga nko kuri senkane barahindungikiye. Ngwami bro. Bagushavuriye? Ngwami bro. Ngo nahuze. Allô? Oui. Bambwiye ngo dimanche ngo turagutumiye. Ngo habaho. Est-ce que même Dushime niwe mutumire narakubonye niyo ndirimbo iri kuri YouTube ya Kevin? Allô? Allô? Oui. Sawa. Ni sawa cyane. Nikiwa mu Kanyosha. Ego. Hama nashaka nkeze keve iwacu ndagira ndamutera intege aguma akora cyane. Yego. Indirimbo narakubonye wayumvise? Cyane nabaye no mu bambere mu kuyiposta arabizi. Ni giko mubwira Kevin Dushime. Ni umwana twakuranye ndamutera intege kandi ndamushigikira cyane aguma akorana ingufu gose. Imbere ni heza. Asante. Merci beaucoup. Biraryose kuronka support yabo mwakuranye Cyane. Yironse support yabo mwakuranye vyakira gute? Icyambere numva ndyoherwa kuko kenshi razi ageze umuntu atera imbere kenshi usanga avi wabo akashiketa nk'ahandi kure ukamenga n'umwana usengera he gake. Nsengera muri Eglise Emmanuel mu Kanyosha. Haje baragusponsoriza. Ibintu by'imiziki birazimvye. Cyane. Barashiramo akantu. Uri kiongozi cyane ujejwe adoration na ntuze. Reka twakirundi munyanya. Allô? Allô? Oui. Za. Non. Za. Ni sawa. Sawa. Ramutsa Kevin. Keze. Yo. Za. Yes ashim. Amen. Aba. Kashaka atiriwe cyashirimo. Iyahe? Ja na usana wawe. Iyahe? Na usana wawe. Yiwe. Na usanawe. Abantu baramaze kumumenya umuhungu. Allô? Oui, allô? Ni sawa. Kana na Janvier mu Kanyosha. Janvier gute? Ni sawa. Abanyakanyosha no musiko mwabaye benshi. Twabaye benshi cyane. Arakumva. Keve. Bishaka ko ibikorwa byawe bigera kure cyane gose. Ego. Amen. Ongera dusaba n'abafanzi bagira inoze bashishikare basosinga sana bamukurikirana bagira na sabone. Bapartage nyinshi nkuko tubikora natwe. Dushigikira ibikorwa byacu by'abarundi bacu. Urakoze cyane.
ayo ma concert manini asanzwe ahuza aba gospel abarivyo ba gospel ndavuga za pamoja canke ibi biteramo bikorwa bya kuri jardin public vy'ama gospel canke ahandi ni kweri kibatagutumira kandi uri umuririmbyi akaze aririmba neza. Icambere ndi mushasha ndi mushasha ndizera ko ibiri imbere zobijamwo kuko nikigeze nari nashoboye kubamwo nagira amahirwe yo kubamwo ikicahuje Festina Dorcas waragiye nari nashoboye kubamwo ndizera ko ari intango imbere ni heza cyane warimvye neza amipro yari MC sinzi ko ushobora kuvuga ko je uri abantu bakwakiriye gute je ico nabonye Israel arakazi apana bisanzwe cyane aririmba afise band irenga 20 personnes akaririmba avuza gitari agatambisha abantu je narumiwe nari nzi yuko ari umuntu afise amasoni ariko ingene abantu bata arakeneye ntuzeya team kugira ngo hajya ibintu byose n'ama connection we ntuwishoboza vyose we kora akazi ko kuririmba usenge Imana iguha ama melody meza inyandiko nziza ibindi vy'ama kurondera ibiganiro kurondera haba arimo abantu kurondera ama concert niki habe abantu babijejwe we gusaba muhe karindiriye nuko turakira umunywanyi wanyu. Allo oui ni sawa inde Aberi gura umunywanyi wa nyuma gira ico ubwiye Kevin turabakunda cyane muvuga twandanya tubaryohera kweli urakoze merci beaucoup yes Kevin mukurangiza nakaye kajambo mva otekerera abantu bariko barakumviriza kugira ngo n'indirimbo yabandanye shikako kajambo notekerera abariko bumviza hit connection nuko bobandanya badushigikira nkuko bariko barabisaba bamwe kuko ari jambo Israel avuze ati ntawishikana ahantu afise abantu bamufasha eje n'ubumega icambere no mushimira ndizera ko nta mukuru abura mukuru we ndashobora ico kintu muvuze murakacigira ko kugira ngo ibikorwa bigabugwe nusanga haro na inspiration nyinshi zige zitandukanye cyo no sara abantu nka Veni abo bantu Veni uvuga ati aba ndabizeye wisonzeshe Imana iguhishurire ngene bameze urumva uyu unye ndabona arashoboye ibintu vya informatique nzomuha Facebook yanje na Instagram ayijere na YouTube uyu azoja kurondera amenyesha makuru uyu unye no mubaziste uteye imbere nabo mutererana imbere mwese Veni ubagabure uzobumbwira murakoze cyane gose yes abantu bagukurikirane ku mbuga zawe genda uzivuze imbuga zanje hariho na Supafa zumve YouTube, Instagram, Facebook na Twitter hariho na niki Twitter murabizi ni X hariho na Audiomack na Spotify hose muzisangako ni Keve Dushime izina ni rimwe ndibaza ni mwashikaho muzohezagirwa nuvuga ati Imana ibahezagire kandi ngo indirimbo zazira kugwa cyane kuri Audiomack na Spotify acha mukajiji mbega jewe jemba mukajiji mugabo muri umwanya simba mukajiji mubahe mugisyo oya muri umwanya simba mukajiji ariko ndacyari mukajiji oya ndingaha muri Buja FM no sanzwe nibera kenshi uragaze kandi urabesha ukijijwe sivya kubesha kuko kenshi ndimo muri Buja FM ngo ndazumva niho nibera ariko mu by'umubiri bamukanyosha urakoze cyane tugusimira Israel twakoranye nzogira amasoni yaho basibiriza oya ni mukanyosha mukajiji faut quoi fier y'ahantu ba Israel twakoranye neza yego frère asante sana uraza ahantu bita mu kivyeti muri africaine mu kibembe mu kibembe ndahaye ariko jewe iwacu ni kujya kane gihugu bya mbere ama by the way sinavyibagiye muri presentation kugucokoza rero ngo mwaraye mukubiswe ubutinyagaza oya twari ko turakubda Afrique wae ko tabivuze ko rero yarayikubiswe ndi kuri manete ndakubuji
Yes, nuko mwakoze abantu mwese mwatwumvirije, reka tubasigira indirimbo yitwa Baba ya Teacher hamwe na narakubonye ya Kevin Dushime. Hasta la vista yitwa Super.